bose uno munsi bahagararira agateka kabo kandi igihe cyose bizoba bikenewe biciye mu nzira z'amategeko banki yuko agateka kabo gahanyangwa n'uwo ari we wese. Muri icyo kiganiro ishyirahamwe Focode ririyamiriza ihagarikwa n'ifungwa rya Bobo Rugurika ritakurikije amategeko rigasaba ubutungane gutangura amatohoza yigenga atahengamiye hisunzwe inzira zose zishoboka harimo n'iyashizwe ahabona ni radio RPA. Ishyirahamwe Focode riributsa ubutungane ko ari bwo bwonyene hisunzwe ibwizwa nshingiro ry'u Burundi bwategerezwa guhagararira gateka n'ukwidegembya kw'abanyagihugu. Kubera izo mvo zose rero ngo butegerezwa kwikura ko abaja baraburemera kugira ngo bukore ku neza ya bose atari ku nyungu z'abantu baguma bishira hejuru y'amategeko. Ku bwa Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe ngo umwanya wo kwiruka kuri Bobo Rugurika ngo nyabuna ubutungane bwari kubanza kuraba ko ivyo yashikirije ari byo. Iyo iradiyo shanke urundi rwego rwose bwa koza amatoza rukayashira habona nuko police shanke abo muri parike y'umushikiriza manza iyo bumvise ayo mutohoza baca bayakorerako. Ntibyumvikana ingene Europe yivuga iti abantu mu matohoza twasanze bo kwagirizwa ubwo bwicanyi bakavuga amazina atandukanye. Muribuka yuko bavuze Adolphe Nshimirimana, muribuka ko bavuze umupolisi ayu, muribuka yuko bavuze n'uwitwa Guillaume akora muri centre jeune Kamenge. Twe tukavuga tuti n'imiburiburi abo bantu bavuzwe bategerezwa gutangura gukorwa kw'amatohoza hanyuma bakatwereka ico batoye bakabeshuza ivyo Europe yavuze shanke bakavuga bati twasanze ivyo Europe yavuze bihuye n'ivyo twatohoje. Ntivyumvikana ingene umuntu asemerera akereka police shanke ubutungane inzira bwocamwo bukaca bwiruka gufata uwo yabivuze niyo nzira batatanga ngo batohoze bavuge bati iyo nzira twasanze ari y'ukuri canke atari y'ukuri. Twe twavuga rero yuko ivyo bihushanye n'ingene ibintu vyatezwa gukorwa tukaboneraho akaryo gusaba police n'ubutungane bw'u Burundi yuko bwikebuka kuko uko bari barakora ibintu bitangaza abantu bose. Ishyirahamwe Focode risaba irekugwa rya Bobo Rugurika umuyobozi wa RPA atagisabwe kandi mu maguru masha. Iryo shirahamwe kandi riratera kamo amakungu na cane idini katolika gukora uko bashoboye kugira ngo umuco uboneke ku bwicanyi bwakorewe bababikira b'abataliyano.